ufise ubutandukane bwawe bugutuma wumva umengo ntukunzwe, bugutuma wumva umengo ntiwakiriwe. Ufise ico ufise muri wewe bibaza ko kikuremereye, ushobora kuba uvuga ati jewe ndi vulnérable kubera iki. Ushobora kuba udafise self confidence, ushobora kuba udafise urukundo rw'iwawe wenyene rukwiye nk'uko ukeneye. Make sure you watch this video. Ndakubwira ibintu bitanu byo gufasha. Thank you. Welcome to my YouTube channel. Shoot, we go. Welcome again, my people. Kuri Ndarira TV, YouTube yanje nawe mana. Washa none, this love. Aya mapenzi munanipa mi atakuyaniua. Basha, thank you again. Urukundo muko muranyereka ruratuma numva nyene harimwo nyene wundi mwuka, kuko basha nabitanguye ntari siri ko bizogera aho bigeze. I mean like ndaguma mvuga kafe gushirako abantu amajana 2 abantu 100 ubwo ngeze ku bantu 1000 banda ba subscribings bankurikirana guys, you guys will such amahaga amabizu, ndabakunda cyane n'amakomantere ya gogo boku, muri abantu beza cyane ndabakunda. So welcome to my YouTube channel. Namba rya mbere ubonye YouTube channel uriko uravuga ati mbega handi he, aha ni kwande, ni kwa Ndarira nahayo. Whether name yavuye Ndarira TV, ni mama WY byavuye kuri mama Walda naya, ni sabana banje babiri beza, ndumu mama mwiza w'umutima mwiza, yaciwe ko navishe mu buzima acabigira ikimufasha kugira ngo ashobore gufasha abandi. Singira ngaruke kuri vyinshi navuze kuri African TV. If utararaba ikiganiro, please make sure uragiye kukiraba. Harimwe inyishu ibibazo vyinshi mwagiye murambaza, mwavanye gute, ivyinda vyagenze gute n'ibindi n'abaza mu commentaire batabizi yuko nigeze kugira mariage, biyumvira ngo nguma vyara abana babiri batandukanye ndi muhira. That's not true. So inkuru yose iri kuri African TV. Please make sure uragiye kuraba ico kiganiro and then shama commentaire ivyo wifuza kugira ngo tubiyageko. So welcome ari rya mbere, gira subscribe canke s'abone bivana ururimi YouTube yawe irimwo. Hama nibaza kuri amahoro uri kuranda umeze gutya muri saro kuri ca kekra cawe kinini, uri kuranda bagutya ku telefone yawe, aho uri kurandabira hose umve yuko uri umukunzi wanje, umve yuko uri n'ubutunzi mfise, ata wewe nta jewe. So click nyene ukajeme upartage nino YouTube. Murabizi ko ntama sinzana nyene by'uburofa nitubya hakiru naona So thank you so much ku share nabonye. Thank you kunyishu hama. Mbere ko nkora video y'ino munsi ijanye na harano bambajije ngo gute wa muri kuratwenga no mu bihe vyawe bibi, harano bambajije ngo gute uri femme forte gutyo, hari bazi byagiye birabazwa. Nico ngira nishuru no munsi, ariko imbere yuko ndagikora hariho umuntu yasanze inbox ambwira ati dada uradufasha uvuge iki kintu, ngira ndakimuvugire, araza kumbwira merci inbox. Kandi people who they think yuko because ufise ikintu washitse ko mu buzima wosuzugura uwundi. That's not the subject today. Mugabo numva no gicishamo burya naco bimaze kugaya uwundi, naco bimaze gufata nabundi muntu, peu importe aho ubugeze mu buzima, peu importe ico ubufise mu buzima, you will need people. Uzokenera umuntu kuri uwari we wese, nayo batarujya wafashe nabo uzokenera umuntu. So right on the, let's go into the video today. Welcome again to my YouTube channel. So abantu benshi barambwira ati Ndarira turamaze kumva waciye mu bintu byinshi. Guys, just sinibeshera ibintu biki narabiciyemwo. Hama ngo gute uba une femme forte, gute ugira inguvu, gute ushobora kubandanya ubuzima pressa. Nagomba ndabahe astuce, ndabahe ibintu bitanu nakoresheje kugira ngo peu importe malgré ivyambaye ko mu buzima mugume mubona ko ndi umufama ari forte. Kuko guys, ndashobora kurara ndiko ndarira, ariko duhuye nzogutwengera. Sukuba hypocrite mu bitandukanye, ariko ni kubera ko hariho inguvu ufise muri jewe. Ndashobora kuba ndiko ndaca mu bibazo bitandukanye, ariko ndavye ukabona nguma ndi umu loud person, nguma ndiko ndatera inkuru. Hari umuntu twahuye baraye bameze, kandi yarabizi ko baraye bameze.
turahura mu gatondo turi mu bandi bantu arandabana ikigongwe nkuko Franika ariko arandaba ubunyene arandabana ikigongwe basha guys yarandabanye ikigongwe gutya ubona ko afite ikigongwe azabona ndi mu bantu nataye inkuru vyakomeye sindi wawundi mugo kubera nzi amaso yanje yarapivye ko naraye Ndarira yacamamagara ku ruhande arambwira ati force Mfise sinzi yuyikura rero nawe ushobora kuba wiyumvira ati ivyo amaze kutubwira ni vyinshi how can be that ashobora kuba afise izo nguvu ashobora kuba ameze uko ameze guys sinza kubipanga ko bipanze mugabo ngira ndabibabwire ikintu ca mbere nakoze ni ibintu bitanu hariho gucultive différence yanje no kuguma ndi positive gucultive différence yanje ni gute nabanje kumenya what do I have abandi badafise I mean like hari ikintu negerezo kuba ndagifise kuko ndi convaincre ko ijambo ry'Imana rirambwira yuko Imana yaranyumvirira ndemba hari ikintu mfise abandi bantu badafise casanga diference yiwanje nawe ucuyirondera yiwawe I'm a great communicator ndafise kuvuga ndazi kuvuga I mean like ndakonveka abantu mu kuvuga ndi exprima neza ndafise self confidence ndiko ndavuga casanga iyo ni différence yanje fise ndayigira point fort yanje ndayigira point fort gute peu importe ikice kira mu buzima ndakuramo ikintu kirimwo ntegerezwa gusharinga n'abandi ibe kuri Instagram yanje ibe kuri TikTok yanje ibe kuri YouTube yanje ntimwibaze ngo ndabikora kuri social media gusa ngira ndamutse umuntu tine ndakuramukije cyane yanyandikiye ambwira ngo none ngo zanyigisho wahoruma ngo bizisha zihera ndamubwira nti the people who are my closest people you will always have wa mwanya wacu wo kwigishanya mu buzima ndabahanure mwebwe nka mwebwe tuyage mwebwe nka mwebwe but sinobigumiza muri mwebwe I will have to put it yagira ngo nababikeneye babironke so icyambere nakoze nukumenya différence yanje ni cyambere kuma différence yanje ndi umuntu nzi gukomunika neza ikindi naco kumenya mu différence yanje igituma ntishura ikibazo ku kindi canke nasubiza ingumi ku yindi naramenye yuko somehow ndafise korere ndende ndashavura n'ingoga rero kuba afise ishavuri rirerire ndagerageza gustayinga positive kugira ngo vya bintu bishaka ryashavu ryanje ntibize ko nivyamara kuza sinza gushobora kwikontrola sinza kumenya ingene ndavyifatamwo kandi kindi muri ko gustayinga positive bashaje nagomba ndabwire ko mvyutse mu gatondo mukiyo hari umigeze kugira ngo n'ubusazi mugasi ubusazi ndibwira amajambo meza no banifuza ko abantu baza kumbwira uwo munsi Dada Tessa uraberewe wambaye neza uno munsi dada uri umufam forte dada uri this passé positive ivyo vyumviro biri positive I put it in me ndabishira muri jewe nitwahura uza kubona umudada Tessa aberewe jenda umve nawe utazakumbwira ko naberewe naco bimbwira kuko navuye muhira ndabizi ko mberewe navyibwiye ko Ntesa hama nkagira ama passé positive peu importe situation turimo basha nagomba ndababwire comportement y'umuntu ivyiyumviro vy'umuntu bihera mu apana ivyiyumviro ama reaction y'umuntu ahera mu vyiyumviro sindi umuhinga abahinga barashobora kuza kumanura bakambwira ko atari ivyo bihera mu vyiyumviro uko ubikonsevye mu vyiyumviro ugaca ubigira ikintu ugaca ugira reage kuri ivyo nguma mvuga reage ni mu kiminduza rero hari pensée positive iragutuma udegaja n'ama action ari positive ndiko ndaba positive nkibwira ivyumviro vyiza rero byose bihera mu mutwe rero maze guhora mu mutwe nkirimamwo umuti ivyumviro vyiza na action nza kugira uwo munsi ziza kuba ari nziza so mu gatondo ukivyuka gira positive thinking about you gira passé positive ku buzima bwiwawe ubigira ingendo misi yose mu gatondo ishaka biri nakoze man bava ndavyibagira bati naravyanditse please give me mbampize machine naravyanditse kugira hari umuntu yampaye ama commentaire yanyubasha nukuri muyashiremo kubera ndayatena ko konte nico gituma nabanje no gusigura ko nabaye divorce ko arabibaza ngo mfite abana babiri nigeze ngira mariage hari umuntu yampaye ati structure gato gira dutahure so naravyanditse ndabitegura basha mwarangize uwo ku televiziyo y'igihugu bakunzi ba Dana TV turabona mukije cyane uno munsi mu nkuru tubazane navyo nashobora so icambere cya kabiri rero ngire ni ikintu nakoze namankora igihe cyose kiyava kingora mu kirundi garder la tête haute no matter what ikintu cyose kishikira mu buzima iyo umaze kumenya différence yawe ugashobora kugira na pensée positive birakorohera cyane kuguma uhagaze hejuru y'amazi bisigura ngo
peu importe ikiba ndafise différence yanje navuze kimwe muri vyinshi ndafise inguvu kandi naratahuye yuko atakintu na kimwe gishobora kungerageza mu buzima no kwihanganira kandi naratahuye yuko imbere yuko mbaho Imana hari cari yaranze ku buzima bwanje kandi gitegerezwa kuba kandi naratahuye yuko uko ibintu byose bimeze nukuri uko ijoro ryoba ringana kose buraca uko imvura yogwa ingana kose buraca n'inyuma y'imisi 40 imvura igwa muri Bibiliya izuba ryarasubiye riraka rero ucugumana tete iri hot peu importe kiza sinirabesa kuri niveau y'ico kintu kiriko kiraba sindeka ngo ngenda kagirire muri ivyo bibazo ndiko ndacamwo sindeka ngo mbe ni identifie kuri ico kibazo hari gihe mu buzima haba ingorane ugasanga uwo muntu asigaye asa n'ico kibazo basha tuvugishanye kuri tutabeshanye we nta muntu mushobora guhura ugacuvuga ati uya muntu arafise ingorane biri mu maso guki ingorane ziwe ziboneka kubera iki yaramaze asigaye afise amapasari negative différence yiwe yarayishe ntagifise la tête haute hejuru so icaka bicina ko ndababwira il faut garder la tête haute peu importe ico kintu kiza garder la tête haute kandi birasigura ntiwisuzuguze kubera ico kintu kubera kirahera Yes bariko baragutwenga uno musi ufise ubuzima buciriritse Yes bariko baragutwenga uno musi wamana impuzu imwe Yes bariko baragutwenga uno musi nta kintu na kimwe ushoboye mugabo garder la tête haute parce que ejo bishobora guhinduka bagibona bagendera mu miduga ejo yesterday kugira vyumvikane twari kumwe muri bus Imana yabayizagiye baronka umuduga nawe ejo ushobora kuba uri muri bus ejo ushobora kuba ari muri bus mugabo ugasanga Imana ikwira gutegura akaduga kawe kako karava ahantu ushobora kuba uri mu ngorane uno munsi bivanye n'ibintu uri kuraca mu mugabo ugasanga ejo bizohinduka nukuri ndababwije ukuri bizohinduka garder la tête haute kuko hari ikintu nama ndababwira ari cyo gica kija gufatana n'ica gatatu ikosa sikibaye ikosa ningene wowe ucifashemo jewe nciye ahantu abantu bariko baragwana ngaca ngenda guterera iciyumviro bakankubita monami ikosa riko bariko baragwana ni kuri je nagiye muri ivyo bintu so every single action utakinga make sure ugarde la tête haute urashobora kurengana bako baragusuzugura kiato kimeisha sura hana ingena asa ingena meze ukarengana ukagenda kubera iki hari imbere ugiye gukora kajya kazi ugiye gukora nayo kirato caheze kizoguha amafaranga ugura kirato gishasha ucugaruka uce hahandi nyene ujyamuna sakarato gashasha mugabo ni wacu hindukira ukabatuka uri kurata wa mwanya wo gushika gukorera ya mafaranga iyo gufasha kugira ngo uronke ibituma bakuvuga neza gusumba so peu biriko biraba garder la tête haute guma uri umuntu nyene umva ati birakunda kandi birashoboka kandi gume wumva uri umuntu ufise icizere ciwawe ikindi ca gatatu cafashije kuba cette femme forte mwamuvuga ko ndi benshi ko ibintu vyanje vyose nuvuga ati ndabisohokamwo neza basha narize kwempoza ivyiyumviro vyanje bora letemeye kwempoza umengo sikindi umengo nikibi ariko narize nukuri je simva ahantu ntavuze simva ahantu ntavuze muri science apana kubera ko ndi mu communicator I mean like simva ahantu ntavuze muri science je shobora kugenda ahantu mve ngo ndaraba ivyo mvuga of course ariko ndatanga iciyumviro ciwanje sishobora guca abantu bavuga bati urabona tugira ibi ngo mve ngaho mpoze abantu banyegereye barabizi ufise ukungene ushobora kubivuga mugana ngo ndakubwira urafise iciyumviro mu bintu byose biriko biravugwa ahantu burya niyo ugenda buri ahantu hose ukava aho utavuze sinzi ko mpava ndabisiga gutari ko mugaba pana kucuvuga ngo urukurashwana cyangwa urukuragira iki hari iciyumviro kikubiramwo ugasanga urume kuco ciyumviro aho hantu uri cofasha ukomeye kuco ciyumviro aho hantu ugeze cofasha mugaba bwa bwoba jewe novuga jewe nogira iki ugasanga ugiye utavuze kenshi biratuma abantu bavuga batujya muntu wapi kandi biratuma I mean like umengo nta confidence wifitiye umengo nturi umuntu nta kamaro ufise kwisi none tuzokama dufise amanama y'ibiro par exemple mizi yo satacu uvuze basi genda tangura basi udusenge basi uvuga ati nije nzoza ndasenga basi tubone ko nawe uhari turagira ibintu turatera inkuru turi mu muryango muga ntiwigera uvuga basi ifu muvuga ati nanje ndo mu muryango nako nakajambo wogenda uvuze kuko urafise amayide ndisi iyige wimenye urafise ivyiyumviro ndabizi ko nukuri nta muntu mumana itahaye ubwenge ariko bivanye n'ibihe umuntu agenda aracamwo bivanye n'ibiki impose tes idées là où tu es like make sure the people knows what you think about something
simvuze yuko utegereza nka mufite uvuga ku kintu mugabo hari gihe ugasanga baranakubaza n'ikintu kubera bazi arinza kubaza no kazi ko ufite cyo bivugako mugabo bivuye n'ibihe waciye muri jane nuko inacho Mfise ndabivugako no ubifise bivuge icakane cyafashije novuga ko ari ukwirasa amadefi mana ndagisigure gute bana bazi kirundi kwirasa amadefi nukwiha ikintu nibaza yuko ntoshobora mugabo nkabona ko negerezwa kugikora. Let me give you an example, a simple one. Creating a YouTube channel ni definirashije. I know it's something that I can mugabo ndani ifise ubwoba bwo kutabikora kubera impamvu nyinshi naguma niha. Urashobora kuba wiha defi uvuga ati jewe defingira nihe dufise ibikomere bitandukanye ushobora kufise igikomere kubera taye yawe. I'm gonna talk about this. Ugasanga so turavye cyane cyangwa uronze cyane ukaba ufise ingorane yuko abantu ntibakwakira bivanye niki, abantu ntibagufata neza bivanye n'ico kintu, abantu barakuje bivanye n'ico kintu, ugasanga uragenda n'ivyo bikomere. Let me tell you something, you are special. Hari abantu bakeneye ko ndongo kwiwawe twirirwa mu majimu bidakunda. Hari abantu bakeneye ko bibango kwiwawe birirwa mu marejime bidakunda. So you are special. Lance-toi uvuga ati je vais m'accepter kuko wewe nyene ubwo utabanje kwiyemera bivaye n'ikomeye cyane cyose ntanga ama example ari banale ubwira ngo wiyumve. Lance-toi uvuga ati jewe kuvuba gushika umwaka uheze nzoba nongereje ibiro bitanje nzoba nkwiye ku ibiro 10 kandi uyikurikize uje kuri discipline ubwira uyikurikize. Hero uvuga ati jewe kuvuba gushika mu mwaka uheze ko turi hagati mu mwaka, we are in June, hasigaye amezi 3 gusa umwaka uhere. Uvuga ati jewe kuvuba gushika umwaka uheze abagenzi ifise babi nzoba nabikuyeko ni defi wihaye. Jewe kuvuba gushika umwaka uheze uwo mukope ama red flags mesh umukope no ma red flags mesh uwo muntu utabanye neza nzoba ndabihevye. Lansinga ndevuga ati jewe I will love myself. Shaka ko misese mu gatondo nvyuka numva ko nkunzwe numva ko nakiriwe. Ihama defatandukanye kubyo buko ukwezi kuzohera uri kuri yubaka ivyo byose bifatanije ndiko ndavuga bizogufasha kuba a person are strong more than ushobora kuvyiyumvira. Ikindi ca gatanu ni ngira ntebeko prends du temps pour toi. Bashikira nico ngira ntebeko cyane. Take your me time, your you time. Ushobora kubura umuvyeyi uratwagwa n'abana bawe ni ryari ijya nyuma wewe nyene wavuze ati ngomba nigirira ga shopping. Ndiko ndabivuga kubera as a mother, a single mother, I experienced a lot. Ugasanga urabonye impuzu zitatu ziraje utari umumera ari responsable, abagurisha impuzu z'abana, abagurisha impuzu z'abamama, abagurisha impuzu z'abana. Nukuri ujya mama nta n'uraba uvuga ati abana banje uragiye muri alimentation ikintu ca mbere ubona amata, ubona ibitumbura vy'abana, ugasanga wari yibagiye bivaye na circumstances z'ubuzima uri kuracamwo. You need your own time. Je murambwira Walda amubwira ati ntwinjira mu cumba uno muzumva shaka kuba jenyene apana depression shanki shaka kuraba filme canke shaka gukora ikindi kintu jenyene nka jewe kuko before being a mother I'm a human being, before being a wife I'm a human being, before being a friend I'm a human being. Imbere y'ukuba ishuri cyose uko wiyita ushobora kuba ari business woman akomeye, ushobora kuba ari umuntu ukomeye, ni ryari wihaye umwanya wenyene, ni ryari wicaye ukavuga ati numva shaka kwikunda, numva shaka kwitreatinga neza, numva shaka kwihakeya, ni ryari wabikoze. You have to have your own time. Ukavuga ati ejo narahuye n'igisanga, ejo ibintu by'akazi byagenze uku. Uwo mwanya ntawe ugifise wo kwiyumvirako bivanye n'ama responsibility ufise, bivanye n'ibiki ufise. Uriyumvira yuko twe tuzoronka umwanya wo kukwiyumvirako nawe utiyumvirako. Je mwana jarigeze kunwenga ngo mama ngo kubera ikiwe wiyandikira message basharige mpora numva nkumbuye umuntu ambere romantique atawe Mfise. Nukuri kubera nzi ko ndi romantique nagenda muri WhatsApp yo ndayifise nkiyandikira message nako muri WhatsApp ari abantu witextingira nkiyandikira message iri romantique nkihama karite nzi ko Mfise ngaca nsubira inyuma nkayisoma. Hari ushaka kuyumvira ngo nubusazi canke nibiki. No, it's because natahuye yuko I need to prioritize myself. Negerezwa kwiprioritizinga nkumva yuko ndi priority, negerezwa kwikunda, negerezwa James yose ku mugoroba imbere yuko njyama. Hari video nzokora ya règle de 22 heures. Ivyo byose n'ama discipline nagiye ndiga mu buzima, mu bitabo, ku ma YouTube channel y'abandi, no self discipline, je ndafise discipline vraiment.
hariho ivyo nagiye ndiga règle de 22h je nyuma 22h nta telefone notora uretse akazi bien sûr mugabo sini nyuma 22h umwanya wanje wo kuruhuka je rero imbere yuko njyama ndafata umwanya nkevari umunsi ivyagenze neza ivyagenze nabe kuko mba nawe uteguye ivyo ntiwo bigira utawuteguye maze guheza kwevaluating umunsi ico cankora n'igiki I pray over ibintu vyagenze neza nkashima Imana and I pray over ibintu vyagenze nabi nkasaba Imana kumfasha hanyuma ntibizosubire kugenda nabi. My question is simple. Ukwiye kwiyumvira aho uri hose. Ni ryari rya nyuma wiyumviriye kuri wewe? Ni ryari rya nyuma wafashe umwanya wo kwiyumvira kuri development personnel y'wawe, self development? Ni ryari rya nyuma wababaye kubera ko abantu bagututse ibintu wewe nyene uzi yuko udegaje, ibintu wewe nyene uzi yuko utanga? Ni ryari rya nyuma wewe nyene ubwiwawe wicaye ukavuga tukiraba mu gihe ukavuga ati I am not proud of anything uri kurakora, nta munezero n'umufise mu byo uri kurakora? You still have time to change. It can be a relationship, a friendship, it can be anything uri kuriyumvira. Nturinde gushikaho nashitse kunywa imogi, kugomba kwiyahura, kunywa ibiyayuramutwe kugira ngo nisantinge yuko nkunzwe nkuko nabivuze muri African TV mu kiganiro nakoze. Ntiwirigura rindira gushika ahantu wumva yuko wiyase kubera ama blessure ufise. It's time for you, my friend. Naravuze umuntu yambajije the objective behind Ndarira TV is gufasha abantu kugira self development, socially, physically, economically, ahantu hose ugira habe ukugwira kwiwawe. So I love you, you have to love yourself. Sinzi aho uri kurandaba uri, but let me tell you something. Différence yawe niyo point fort yawe. Ico yumvira ko abantu bakwangira nico bari bakwiye kugukundira. You may have a problem n'ibiro vy'iwawe, but stop. You may have a problem n'ingene uvuga, but stop. Je ndarigeze kubibwira umuntu acaratangara kandi benshi biraza kubatangaza. Je kera naragugumiza, but I learned how to talk ntagugumiza kubera naramenye ko ndumucommunicate mugabo ndatinya. Kera nari umuntu naruvume ngo kuvuga mu bantu n'ingorane. How? Ndavye nzobisha muri iyi video ingene ushobora gucommunicatinga mu bantu, ingene ushobora kugira self confidence mu byo uri kurakora canke mu byo uri kuravuga mu zindi video zizoza. So ama video hari kuri Ndarira TV azobafasha gutera imbere ni menshi. Utagize subscribe, sabone, uzoba uri kurahomba ibintu byinshi ucandara ugakengera ugira uwa mbere kumenya ivyo turiko turavuga. Rero ibintu bitanu navuze byo gufasha kugira ngo ushobore kumva yuko uri kuriyubaka nk'umuntu ashobora gukomera. Murabisanga muri description. Hama to end this video, let me tell you something, my friend, my sister, my brother, you are wonderful made. Imana mu kukurema yarakwiyumviriye uko biri uko bimeze. Have a good relationship with yourself and with God before urondera go having any good relationship with abandi bantu. Nyamara ugira good relationship n'uwuri n'icuri n'Imana yawe, bizogufasha ko ivyiyumviro by'abantu bari hanze bitakudetruiza, bizogufasha ko ivyo abantu bavuga hanze bitica icuri, bizogufasha ko izindi bad vibe ziva hanze zitica vibe yawe, cause you are special. Nzobibabwira gushika, that's inshura nje gukora. I love you guys and I'm a proud YouTuber because of you. Kandi abashimira kungera mu bandanya munyitaho, ndashima ingere musangize inkuru abandi. Don't forget to share this video, don't forget to comment. Ndabakunda cyane gose, Imana ibampezagirire. Bizu bizu, nahagaruka ku yindi video. Ciao. Welcome to my YouTube channel.